They said, you start speaking, they won't interrupt you at all. They didn't interrupt us at all. Kuva ku igenekerezo rya kane mu kakaro mu 1776 imyaka 250 irarumanye leta zunze ubumwe za Amerika zironse intahe yo kwikukira. Nkuko twari twarigeze kubibabwira kuri rino rubuga, leta zunze ubumwe za Amerika nazo nyene zarakolonijwe kurya twumva ibihugu vyo muri Afrika canke n'ibindi vyose vyarakolonijwe. Uburere 13 bwakolonijwe n'igihugu c'Ubwongereza nibwo novuga bwarondeye ubwigenge bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Bwari uburere bwisha ariko butagira umukuru w'igihugu canke novuga urongoye ubwo burere. Hariho n'ubundi burere bwari bwakolonijwe novuga n'igihugu c'Ubufaransa hamwe n'igihugu ca Espagne, ariko ubwo burere 13 bwari bwakolonijwe n'igihugu c'Ubwongereza nibwo bwaciye buja hamwe buri revolta butangura kwanka novuga amakori bwasabwa n'ico gihugu c'Ubwongereza buri revolta gushika yaho bwikurako abo bakoroni. Inyuma rero yaho mu 1776 niho bwaca buronka intahe yo kwikukira. Inyuma yaho oye barose intahe yo kwikukira barabandanije bagwana, aho muri izo ngwano harimo izo kwagura igihugu no gusohora abo bandi bakoroni bakolonijwe n'ivyo bindi bihugu. Mu nyuma yaho mu 1787 harabayeho itogwa ry'ibwirizwa nshingiro rya mbere rigenga leta zunze ubumwe za Amerika, bica bikurikirwa no gutora umuperezida wa mbere mu 1789 ariwe George Washington. Gushika ubu akaba ariho mubona novuga leta zunze ubumwe za Amerika mubona ubu zavuye ziguma zija hamwe ziragira intambara ziragira ubushobozi, mu nyuma baraja mu madomene yandi yagize leta zunze ubumwe za Amerika igihugu gikomeye, gushika naho leta zunze ubumwe za Amerika aja mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri, ariyo yanashoboye novuga gutanga ubushobozi bunini kugira ngo izo ntambara zihere. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Panglo Cash Media, ni gwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza na mugenzanje Patrick Rosaje Atangimana. Turabahaye ikaze. Turumva yuko leta zunze ubumwe za Amerika arico gihugu gikomeye ku isi kandi biraboneka biragaragara, cyatanguye gukomera kuko arico cagiye kiratsinda Patrick novuga ingwano zikomakomeye. Mbega gushika ubu imyaka 250 novuga iraheze. Ni ikihe kintu leta zunze ubumwe za Amerika n'ubicirata? Nkuko bivuze haraheze imyaka 250 igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kibayeho, novuga vyemejwe ko ari igihugu kikuki. No kuvuga ivyo leta zunze ubumwe za Amerika zokwirata ni byinshi. Ubwa mbere tugiye nko mu duhere mu bya gisirikare, leta zunze ubumwe za Amerika gushikisa no munsi kiracari igihugu gikomeye ubasha bwa gisirikare. Twarabibonye mu biganiro twagiye dukora, turabona yuko arico gihugu gifise ibirindiro rutura hanze Amerika. Ibirindiro bigera ku 800 hanze Amerika. Tuca tubona ko bituma Amerika ishobora kuba yogira ubasha bukomeye mu bya gisirikare nkuko girira ganza isi. Twarabonye yuko mu bijanye n'ivy'ubutunzi leta zunze ubumwe za Amerika novuga zigeze kure ku buryo uno munsi umusaruro mbumbe wa leta zunze ubumwe za Amerika ungana n'icya gatatu c'umusaruro mbumbe w'ibihugu byose biri ku isi. Novuga ibire nivyo bituma iyi leta zunze ubumwe za Amerika ibinakomeye mu bijanye n'ivy'ubutunzi, kikaca kiba igihugu ca mbere rutura, igihugu ca mbere gitunze gusumvya ibindi byose mu isi. No kuvuga uno munsi rero mw'imyaka ya nyuma imyaka muri iki kinye 10 novuga turimo, novuga leta zunze ubumwe za Amerika zararenze zarajabutse ivyo vy'intambara yari yaragwanye intambara ya mbere n'iya kabiri, igafasha isi gutsinda intambara ya mbere n'iya kabiri, ibi byo kuba igihugu ca mbere rutura mu vy'ubudandaji mu vy'ubutunzi. Novuga leta zunze ubumwe za Amerika zica zifata ubundi murindi wo kwinjira novuga mu bijanye n'ubuhinga mvaruganda, ubuhinga mpingurano, intelligence artificielle. Rero uno munsi leta zunze ubumwe za Amerika iri kwirinjira cyane mu buhinga bwa intelligence artificielle mu gushiramo kayo k'amafaranga menshi kugira ngo novuga kino gihugu n'ubundi kibandanye gikontrola isi, kibandanye kigenzura ikoreshwa novuga ry'ubuhinga bwa none mu isi. Ubona ko na internet ari iwabo. Novuga uno munsi mu bijanye na intelligence artificielle leta zunze ubumwe za Amerika
ziriko zirinjira cyane mu iki gisata kugira ngo ibijyanye n'ubutunzi bishobore kuja mu buryo bwa none. Yego nuvuga kino gihugu rero gifata novuga umurongo wa mbere kize bwa mbere novuga mu kwiruka cyane muri bya intelligence artificielle. Twarabanye yuko intelligence artificielle mu misiza intelligence artificielle mu misiza uzosanga utayikoresha hari wasigaye. Yego igihugu kitazemera gukoresha intelligence artificielle novuga udosanga ari ibyo cacitswe novuga ari usanga ico gihugu kitariko kirashikako kubera ko intelligence artificielle novuga uno munsi no ayisigeze igihugu gishaka gutera imbere canke gishaka kubandanya kijana n'ibigezweho cemera novuga kwa adopter ama systeme intelligence artificielle. Ama systeme nayo no munsi novuga igihugu kiza kwisonga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Novuga ko ikindi naco Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu imyaka novuga zarakomeye cyane mu bijanye n'ibijanye n'amasoko ntanganguvu eka ndetse n'ibijanye no kugira ingendo canke kugerera ku yindi mibumbe. Mu imyaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragerageje novuga zarakoze amagarageza menshi zirakora novuga ingendo zo kuja mu yindi mibumbe kuraba ingene bimeze novuga ni terambere ritandukanye no mu myaka iheze. Uno munsi novuga uno munsi novuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirakora n'ubushakashatsi bwo kuja ku yindi mibumbe kuraba nyene mu yindi mibumbe bimeze gukora ubushakashatsi ku yindi mibumbe gushikaho Elon Musk we abona ko afise n'umugambi wo kuja kubaka igisagara ku kwezi kubaka igisagara kuri Mars. Navuga n'abanyamerika bariko bariruka cyane novuga bavuga ati iyi si iriko ibintu byinshi novuga byagiye bihungabanya ubu tugira turondera ingene turabe abantu ingene boshobora kuja kuba ku yindi mibumbe. Novuga ikindi naco ni novuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziruka cyane mu gukoresha ubuhinga bwa gisirikare buvanze n'ubuhinga bwa none kuvanga ubuhinga bwa gisirikare bukavangwa n'ibi bya technology n'ibi bya intelligence artificielle ubuhinga bwa none novuga ni biri mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwirata zikavuga ziti twebwe urugero tugezeko two kwishimira imyaka tugezeko kubera ko tugeze kure ku buryo dushobora gukontrola isi umuntu ashobora gukontrola isi yibereye ahantu hamakara biriko bibera ahantu hose. Novuga n'iterambere novuga iterambere rijanye n'amahinguriro iterambere rijanye novuga n'ubuvuzi novuga ahanini mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi zirata ni intelligence artificielle n'ubuhinga bwa none bugezweho kuko ubuhinga aribwo bwaciye bukoreshwa aribwo buriko burakoreshwa no mu bindi bisata novuga ibisata ugaca usanga byose bamaze kubishira mu buhinga bwa none. Turabona nk'ibintu bya imagerie médicale ibi byo kumurika umuntu akabona ibiri mu bihimba umuntu akabona ibiri imbere muri we akavuga ati wowe ifisigo ryawe riragwaye vyirabire hano wewe igitigu cyawe urabona ko kigeze habi ibirabire hajya muri rya ekra navuga mu n'ubuhinga rero abanyamerika birata bavuga bati tugeze kure ego turabambere nta abahari bose ama civilisation sahari ama innovation sahari ego ama innovation sahari twarabatanze nababirabira kuri twebwe ahanini rero novuga nico novuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi ni bimwe mu bindi byinshi iki gihugu no munsi cirase nk'uko Trump yabishikirije yagiye yerekana ati ubu birakwiye ko twokwishima tukavuga duti biraryoshe ko tuba twidegemvya biraryoshe kwidegemvya biraryoshe ko umutekano urakwiye ubutunzi ni sawa biraryoshe ahanini rero novuga kwikukira kwiza no kwikukira ego mu by'ubutunzi ahanini novuga nivyo ivyo bikuru mu byo Trump no mu canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika doshobora kwirata kw'imyaka 150 iheze igihugu cikukira. Ego